Ibihe byiza nibyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ku mugabane w'abanyaburaya, wa Aziya, mu bihugu vya Afurika, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Kongo no mu buseruko muri Tanzania, mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abanyagihugu bo muri komine Gihanga, zone Kizina, mutumba n'ubundi ni Gihanga, aho muri komine Bubanza baratekewe n'icoba cane bivanye n'abasirikari ngo babandanya kuja gufata abanyagihugu bafise amatongo ngaho muri iyo zone ya Kizina, ngaho muri iyo ntara ya Bubanza. Abanyagihugu baba 100 bakaba barahunze ingo zabo bivanye n'uko igisoda c'Uburundi kiriko kirivanga mu bijanye n'amatati y'amatongo. Umuvugizi w'igisoda c'Uburundi Colonel General de Brigade Gaspard Baratuza akaba yatangaye cane yumvirije ukungene abo basirikari bafise ikirindiro ngaho muri iyo zone ya Kizina bariko barivanga mu matati y'amatongo, akabasaba ko ico kibazo bakimusigurira neza kugira ngo amenye ico abivugako. Abatari bakeyi rero, abantu bashika 6 bakaba bamaze gufatwa n'igisirikare c'Uburundi, ngo abaja kubabereka harimwo Claude, hakabamo Robert na Clement, ngo nibo baba bari inyuma y'abo basoda bagenda berekana uwuhagarikwa naho atuye. Kuri ubu abakenyezi, abatama bakuze n'abatamakazi bariko bararara mu mashamba bafise ubwoba bw'uko bashobora gutwarwa n'ico gisirikari c'Uburundi. Tuje mu gisata c'intwaro ibereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ngo umukozi w'iperereza Gerard Ndayisenga nyuma yuko arekuwe, ngo birerekana ko ubwicanyi yagiye akora, ukungene yagiye agandagura abantu, abanyagihugu, abatsinze mu iperereza, ngo yoba yabitumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ngo kuko kuva Gerard Ndayisenga afashwe yagandaguye Christian Matata wari umunywanyi w'umugambwe CNL utavuga kumwe n'ubutegetsi, ngo biraboneka ko urupfu rwiwe rwari imvo za politike, ngo uyu Gerard Ndayisenga yoba yaramugandaguye kugira ngo ashire mu ngiro ico ubutegetsi bwa CNDD FDD bwipfuza kuri Christian Matata. Ngo biraboneka ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye aribwo bwagandaguye Christian Matata hamwe n'abandi bagiye bagandagurwa, ariko cane cane nk'uko ngo abanyapolitike n'abo mu mugambwe CNL babivuga, babona ko Christian Matata atagandaguwe kubwo kuborezwa igufwa gusa, ahubwo vyari imvo za politike, kuba yari inyankamugayo ya CNL akaba arico yoba yarahowe. Ngo Gerard Ndayisenga rero yoba yarashize mu ngiro ivy'ubutegetsi bwipfuza, kuko gushika ubu Gerard Ndayisenga ntiyigeze ajanwa muri sentare ngo aburane intahe imukubite mu gahanga kuri ivyo vyagirizi n'ivyo vyaha yagirizwa, ahubwo baciye bamuhemba kumurekura
Bujumbura ngo biboneka ko rero ayo manyanga n'ubwo bwicanyi bwose Gerard Ndayisenga yakora yaba yabitegetswe n'ubutegetsi, ayo manyanga babona ko atohava aguma apfunze kuko yashobora kuvuga vyose n'ababimutumye. Tuje mu gisata ca politike tuvuye mu gisata c'intwari ibereye, aho rero kuri ubu ngubu umugambwe wa CNDD FDD ubandanya kurusha abanyagihugu. Abenegihugu bo mu ntara ya Bururi barataka bararira bivanye n'uko umugambwe CNDD FDD uriko uragenda urugo ku rundi, inzu ku yindi, iduka ku rindi, ibotike ku rindi, aho bariko baraka intererano y'umugambwe CNDD FDD. Imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD nizo ziriko ziragendana n'uwujejwe intwaro muri CNDD FDD kugira ngo arabe uwanse gutanga ayo mafaranga y'intererano y'umugambwe wa CNDD FDD. Uwanse gutanga ayo mafaranga ngo biravugwa ko nta kindi kintu asubira kubaza mu butegetsi, ngo rero imbonerakure ziba zitwaje udutabo turimwo za resi batanga. Izo resi imwe imwe ikaba iriko amafaranga 1000, ariko uwifise ngo ategerezwa gutanga ayarenze ico 1000. Biravugwa ko rero ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi benshi bariko bararira bagatakamba ko ayo mafaranga ariko aratangwa ku nguvu n'uwutari wo mu mugambwe wa CNDD FDD, apfa kuba afise ico akora, niba ari umudandaji canke umwigisha, buri umwe wese ariko arakwa amafaranga bivanye n'igisata akoramwo. CNDD FDD ngayo mafaranga iriko iratoza bikaba biboneka ko bariko bararusha abenegihugu, bariko bararuhisha abanyagihugu nyine babasaba gutanga intererano z'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, umugambwe utwaye igihugu. Benshi bakavuga ko ivyo biriko birakogwa ari vyo kumaramaza abanyagihugu. Abenegihugu bakaba bavuga ko iyi ntwaro ibaruhisha bagomba kuyikurako bakayisezerera, hakaza umugambwe utarusha abenegihugu, kuko ngo iyindi migambwe akarorero CNL izo ntererano ntazo bariko baraka, kandi nabo bazoja mu mahiganwa, bazoja mu matora. Hakaba hibazwa ukungene umugambwe CNDD FDD wo wama watse abanyagihugu amafaranga, kandi abo banyagihugu bamwe bamwe batari no mu mugambwe wa CNDD FDD. Naho umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye mw'ijambo yaraye ashikirije ku kibuga c'indege ubwo hatanguzwa umugambi wo kugikora neza no kugisanura, yaraye asavye abenegihugu kugira isuku, cane cane abakorera ku kibuga c'indege ca Bujumbura, kwirinda akaranda k'ingwara y'ibihere, na cane cane ko aribo bakira ingenzi zivuye mu makungu. Yabasavye ko rero bagomba gukurikiza amabwirizwa yose yo kwirinda ivyo biza, utwo turanda tubandanya dushika mu gihugu cacu c'Uburundi, ngo niwo muryango winjira igihugu uvuye mu makungu. Ndayishimiye yavuze ko rero naho hariko haravugwa ako karanda k'ingwara y'ibihere, ngo kariko kararandagatana ku murindi munini, ngo kadashobora gutsinda abarundi mu gihe bahanganye n'akaranda ka korona cumi
COVID-19. Aho rero iyi monkeypox, aho Ndayishimiye na Julius Ndayirabe bayita mpoka, bo niko bayivuga. Bavuga ko rero ngo iyo mpoka idashobora kunesha abarundi, aho rero abantu 260 aribo bahejeje kwipimwako ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gerard Ndabirabe we avuga ko ngo abayanduye bari baciye bakira mu minsi 2 yonyene, aho ngo abanyagihugu kandi bariko baridoga bavuga ko ata kintu kiriko kirakorwa ngo biboneke ko hari ukwikingira iyo ngwara, ngo barabona ko ibikorwa vyama birangurwa uko vyamye. Akarorero ngo ni ku mashengero, ku masoko, ngo amazi yo gukaraba intoke n'isabuni ngo ntago biriko biraboneka irya nino mu gisagara no ku ma alimentation, ahantu hahurira abantu benshi. Bakaba bavuga ko rero umwanya n'umwanya iyo ngwara ishobora kubandanya irandagatana, naho abategetsi b'igihugu c'u Burundi bayifata nk'ikintu corohereye, ikintu gitoyi cane. Bakaba abenegihugu bo bafise icoba, batekewe n'icoba cane ko iyo ngwara ishobora kurandagatana, bakabura n'ukungene bayikingira, na cane cane ko mu mihana yabo iyo batuye bahanzwe n'ingorane z'ikena ry'amazi meza, ngo gukora isuku birabagora cane. Kugira ngo aya makuru aze agushikako, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke woba ukoresha YouTube y'ururimi rw'ikinyamazuru ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.